tardes a todos los Mwiriwe neza que mwebwe nos están mwese viendo a través del abariko satélite baratubona biciye Amazonas kuri o satellite internet. Amazona canke kuri internet, También ndetse nuestro hermano Miguel namwe Data Miguel Bermúdez Marín, que Bermudez Dios te Marine, bendiga Imana grandemente iguhezagire cane y te siga usando kandi grandemente en bandanye la obra gukoresha cane mu del gikorwa Señor c'umwami en este tiempo muri kino final. gihe ca nyuma. Buscamos Turabe en la escritura que nuestro hermano William usó mu allí canditswe Data William yakoresheje de San Mateo capítulo 13, muri Matayo igice ca 13 verso 16 umurongo wa 16 en adelante, ukabandanya en el tema que tenemos mu para hoy, cigwa dufise uyu munsi, misterio de la buena tierra, ibanga ry'indimiro que es nziza bendecida, ihezagirwa predicado el ihabwa 25 de umugisha, noviembre del bwavuzwe 25 1997 z'ukwicumi na rimwe en mu gihumbi Alquemes, magana cenda mirongo icenda n'indwi California, Brasil. muri Alkemes, Londonia, Y nuestro Brezil. hermano William usó Aha la Data escritura William yakoresheje del icanditswe Evangelio co mu según butumwa San Mateo, bwiza capítulo bwa 13, Matayo mutagatifu del igice ca verso 13 16, kuva ku murongo wa donde nos dice: 16 ahatubwira pero bienaventurados vuestros oídos atari ko amaso porque yanyu ven, arahiriwe y kuko vuestros abona, pero bienaventurados vuestros ariko ojos amaso porque yanyu ven, arahiriwe y kuko vuestros abona, oídos n'amatwi yanyu porque oyen, kuko yumva. porque de cierto os digo que Ndababwira muchos ukuri, profetas y justos desearon ndababwira ver lo ukuri que yuko veis, bavugishwa n'Imana y no lo benshi vieron, n'abagororotsi y oír benshi lo que oís, y bahamiye no lo kubona oyeron. ivyo mubona ntibabibona, Pues no kumva vosotros la ivyo parábola mwumva del sembrador, ntibavyumva. cuando Nuko alguno oye la mweho palabra del nimutahura reino umugani w'umubivyi. y no Ugumva la wese entiende, ijambo es como el ry'ubwami evangelio ntarimenye, yandika ngo de ubutumwa Cristo. bwiza bwa Kristo. Viene el malo y arrebata Wamo lo que baraza fue sembrado en su agasahura corazón. ikibibwe umutima wiwe. Ese es Uwo el que fue niwe sembrado yabibwe junto al camino. iruhande y'inzira, Y ndetse en esta otra Biblia, muri ino yindi Bibiliya acá, aha para colocar allí este escrito, kugira ngo dushire ngaha ibi yanditse en ese mismo capítulo 13, mwa kino gice verso nyene ca 13 umurongo 11, wa 11 que dice, haravuga ngo él respondiendo les dijo, arabishura porque a ati vosotros os he dado mwebwe saber los misterios del mwahawe reino de los kumenya cielos, amabanga mas y'ubwami a bwo ellos mw'ijuru, ariko bo no les es dado. Y él ntibabihawe. escribe allí, el reino Yandika de los ngaho ngo cielos ubwami bwo o el mw'ijuru reino de Dios canke ubwami es igual, bw'Imana bingana la ni iglesia. ishengero. Y ahí tener esa Aho base allí. rero twashaka Pablo kugira quiero rino escribir shingiro esto. ngaha kugira ngo tubandanye dusoma hano. Dice, Haravuga ngo cuando alguno oye la palabra del reino uwumva y no la wese entiende, ijambo y el que ry'ubwami viene ntarimenye, yandika ngo viene el ubutumwa malo y bwiza bwa arrebata lo Kristo, que fue sembrado en wamo su corazón. baraza agasahura Este es el ikibibwe mu que fue mutima wiwe. sembrado junto al Uwo niwe camino. yabibwe iruhande Y el que fue y'inzira. sembrado en Uwabibwe pedregales, ku este es el que rutare oye la niwe palabra y al yumva momento la ijambo recibe con agaca gozo, aryakirana pero no tiene umunezero, raíz en sí, ariko ntagira sino imizi que es muri de we, corta duración. ahagarara Pues umwanya al muto. venir la Iyo aflicción o la yadutswe ko persecución por n'amarushwa causa de bo la palabra, n'agatotezo bo luego tropieza. n'akadenderezo azira iryo Ella jambo escribe, bicaye es mu un tsitaza, cobarde. yandika ngo n'umunebwe. El que fue sembrado entre espinos, Uwabibwe este mu es el que mahwa oye niwe la yumva palabra, iryo pero el jambo, afán de este siglo ariko y el umwitwarariko engaño de las w'ivy'isi riquezas n'uruhendo ahogan la rw'ubutunzi palabra y bikanyoha se iryo hace jambo, infructuosa. akaba Mas el ikirumbirane. que fue sembrado en buena Uwabibwe tierra, mu ivu este es ryiza el que oye y niwe entiende yumva la iryo palabra jambo y da fruto akaritahura. y produce Uwo niwe a rero 100, yama imbuto, umwe y a akagira 30 100, por uwundi uno. 60, Y dibuja uwundi una estrella, 30, bityo dibuja bityo. una pirámide y Acacapura las edades. piramide hamwe n'ibihe Y ahí by'ishengero, escribe 100 aho por uno, yandika ngo 60 por uno 100 y kuri 30 umwe por umwe, uno. 60 kuri umwe umwe na 30 kuri umwe umwe. Pueden tomar asiento, por favor. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el mensaje Mu butumwa El fruto de la buena tierra, ivyamwa vy'indimiro nziza predicado el bwavuzwe 14 de 14 noviembre del 2000, z'ukwi11 mu 2000 muri La Bahia, nos dice, Argentine. Aratubwira
tenemos también un lugar, kandi antes de turafise leer ese n'ahantu texto, imbere yo gusoma n'umurongo en el mensaje, el único reka lugar tuje mu butumwa bwitwa ngo ahantu hamwe honyene ho gusengera predicado el 28 de bwavuzwe noviembre del 28 65. z'ukwicumi na rimwe 1935. Vamos a ir un momento aquí, reka tubanze página 7. tuje ngaha gato ku rupapuro rw'indwi Este mensaje mw'ubu butumwa dice, haravuga ngo gran autor umwanditsi akomeye cyane w'iki es una gitabo simiente. ni urubuto Somos enseñados que un twarigishijwe sembrador yuko sembró, umubivyi si yabivye diga el autor, nuko ahora uwo nos damos mwanditsi cuenta que la yavuze semilla rero crecerá turatahura yuko urubuto si ruzokura está en la mu clase gihe correcta de terreno. ruri mu ndimiro Así, nziza Padre, quitarás en esta nuko mañana los data cardos y las espinas, uzokura la mwa kino incredulidad gitondo y los amahwa pensamientos n'ibitovu escépticos ukutizera que puedan haber hamwe en n'ivyiyumviro nuestro bibi corazón, byoshobora que kuba la mu palabra mitima de Dios yacu pueda crecer ese ijambo libremente, ry'imana regada ryokura por el Espíritu ryidegembya en nuestro corazón, rikavomerwa na mwe mu de mitima yacu forma tal ku buryo que bw'uko lleguemos a ser el tugera pueblo ubwo de Dios. tuba ihanga Y ry'imana escribe aho el yandika terreno ngo correcto. indimiro nziza Y nos dice en ese mensaje, el fruto de aratubwira la mu buena tierra, butumwa dice, la ibyimburwa buena byo mu tierra ndimiro es nziza aratubwira ngo hijos y indimiro hijas nziza mu las ishusho n'ingero almas ni de los hijos de ubugingo Dios. bw'abana Es también b'imana la iglesia del ni Señor kandi Jesucristo. ishengero ry'umwami Y es yesu también kristo cada byongeye edad de kandi la iglesia del na Señor buri gihe Jesucristo cy'ishengero ry'umwami mientras yesu kristo está vigente. mu gihe kiba kigezweho Mientras está gihari vigente, mu gihe kiba gihari esa es la tierra. iyo niyo ndimiro Y es también el territorio ndetse kandi ni donde n'ikibanza se cumple cada edad. ahashikirizwa buri gihe Eso cy'ishengero también, eso es la buena tierra iyo ni como indimiro territorio nziza en nk'ikibanza cada edad. muri buri gihe Y como cy'ishengero mensaje, es el ndetse mensaje correspondiente nk'ubutumwa naho ni a ubutumwa cada edad. bujyanye na buri Y el gihe mensaje, mu obras butumwa bwitwa de ngo su fe expresada, ibikorwa ni ukwizera kugaragajwe ku rupapuro rwa 31 allí nos dice, aho haratubwira ngo como este hombre aquí, nk'uno muntu hano yizeye ko imana izomuha umwana w'umukobwa nibyo yarizeye ko bizoba ndetse aranabyitegurira ndiko nditegura nubwo hataboneka ingaruka n'imwe igaragara ariko ibyo ntacyo byari bimubwiye we yarabyizeye nk'aburahamu ahamagara buri kintu cyose kinyuranye nk'uko umengo ntibyoba ngibi nuko rero ubwenge bwiwe bumubwiye utuntu dutatu nguru rero uruboyi ubwenge bwiwe bumubwiye ko ati uku n'ukuri imana ni umukiza w'indwara ubwenge bwiwe burashobora gushingira nawe yuko ari ukuri ariko mu mutima wiwe hatari ifumbire ukwizera aho kugwa kugira ngo kugaragare ntibizoba aho aca yandika ngo indimiro nziza ku rundi ruhande yandika ngo umwana w'umukobwa ndetse kandi aca yandika ngo ubwenge hamwe no kwizera ubwenge bwiwe burashobora gushingira nawe kuko ari ukuri ariko mu mutima wiwe hatari ifumbire ukwizera aho kugwa kugira ngo hanyuma akugaragaza ntibizoba ni ukuvuga ngo hatari ifumbire ntabwo bizoba ntacyo bitwaye nubwo no muntu w'inyuma yoshobora kubyumvira gute akoresheje ibyanditswe akavuga ati ni byiza ibyo ntabwo bituma biba byiza abananya kuvuga ngaha mwo ubutumwa turiko turasomamwo ariko turabona indimiro nziza yoyo izokwama ivyamwa kuko urubuto ruterezwa kubibwa urubuto rwiza nk'ubugingo bw'abana b'Imana nuko rero baca baba abana b'Imana ndetse kandi n'ijambo kuko mu mugani w'umubivyi imbuto nziza ni ijambo umubivyi nawe ni umwana w'umuntu ndetse muri buno butumwa twasomye bwitwa ngo ahantu hamwe honyine ho gusenga ariko ku rupapuro rwa 15 haratubwira ngo ndabazaniye ubutumwa bw'abametodiste nta kintu na kimwe mwebwe bwabamarira iki ni igihe c'umugeni iyo Mose aza kwigisha ubutumwa bwa Nowa ntabwo bwari kugira ikintu na kimwe bukoze iyo Yesu aza kuzana ubutumwa bwa Mose ntabwo bwari kuzana ingaruka n'imwe urubuto rwatoranijwe ruri ngaho rurindiriye kuvomerwa
n'ano mazi amwe rudende ariyo yatanzwe ku bwa runo rubuto murabona ntabwo ruzokuzwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose gitegerezwa kuba ari ikintu gituma urwo rubuto rukura yandika ngo ikintu rero urashobora gufata irigi ry'inkoko ukarishira mwa ya mashini bundikira ryaterezwa kuba riri munsi y'inkoko ariko rizovamwo umuswi uko biri kose urishize munsi y'icana c'intare nawe nyene rizovamwo umuswi n'ubushuhe nibwo butuma rivamwo umuswi nuko rero riterezwa kuba riri mu kintu runaka urashobora gufata irigi rizima ukarishira munsi y'inkoko yapfuye ntabwo rizovamwo umuswi murabe ni kondisiyo rero iyo ubwo nibwo buryo bimeze muri kino gihe turiko turabamwo dutegerezwa kuronka uburyo yandika ngo kondisiyo uburyo Imana ibikora muri kino gihe canke ivyo nivyo Martin Luther yarose ni navyo Wesley yarose John Wesley yarose ni navyo abapantekoti barose mu gihe cabo igihe c'ishengero c'Imana hamwe n'igihe co kubikoreramwo yandika ngo igihe c'ishengero hamwe n'igihe umwanya kuko biterezwa kuba nkuko twabisomye biterezwa kuba mu gihe nyaco igihe kigezweho kugira ngo ku isi hashobore kubiki turabona yuko ishengero ari ryo ryama ivyo vyamwa ubutumwa Kristo yungura ubwenge abigishwa biwe bwavuzwe 12 z'ukwa kane muri 2013 ngakaye Puerto Rico yaravuze ngo rero mbega nirihe tandukaniro rihari hagati y'indimiro nziza hamwe n'izindi ndimiro kuko bose barumva ijambo kuko ubutumwa bwiza byagenywe yuko bubwirwa ibyaremwe byose itandukaniro rihari nuko nubwo bose bumva ukuvugwa kw'ijambo indimiro nziza nujya yumva agatahura ijambo ubutumwa guhishura Imana turabwirwa ku rupapuro rwa 44 haravuga ngo urupapuro rwa 44 Bibiliya yaravuze ati nzoshira inyankane hagati y'uruvyaro rwiwe hamwe n'uruvyaro rw'inzoka murabe umwitwikiro warakuwe kw'ijambo murabe ivyo ni vy'ukuri ahishurirwa abana bato bonka waradugijwe bo baramubona no kuvuga ngo umwitwikiro warakuweho nabo baramubona aho bizoba nk'uko byigeze kuvugwa nibyo hanyuma bizoba nk'uko byavuzwe ati nimwabona umwitwikiro niwakugwa kw'ijambo imigenzo igakugwa kw'ijambo nk'uko Yesu yigeze kuvuga igihe kimwe ati iyo mumbonye mwamubonye data murabona Imana n'ijambo ryayo numwe murabitahuye iyo ijambo rigaragaye mbega riba ari iki murabona Yesu yaravuze ngo mugenzura ivyanditswe mwebwe mwiyumvira yuko mufise mwe murizera Imana munyizere nanje namba nakora ibikorwa bya data nuko nimunyizere ariko namba ndabikoze jewe na data turi umwe iyo mumbonye muba mubonye data kandi iyo mubonye ijambo rigaragaye muba muriko murabona data Imana kuko ijambo ni data ijambo ni Imana kandi ijambo rigaragaye ni Imana ubwayo ifata ijambo ryayo rigaragaye ni Imana ubwayo ifata ijambo ryayo nuko ikarigaragaza mu bizera nta numwe ribeshaho uretse abizera n'abizera gusa ntabwo ari tubona dutatu bo rero murabe mu kuvayo
en el capítulo 19, mu gice cya 19 verso 4 dice, umurongo wa 4 haravuga ngo vosotros visteis lo que uti hice a los mwarabonye egipcios, ibyo yakoreye y cómo abanyegiputa tomé sobre las alas n'ingene de mweho águilas, yabateruye y os ku he mababa traído a mí. nk'ay'inkukuma Ahora pues, akabazana iyo si ari diereis oído a ati mi none voz, rero y nimwamwumvira guardareis mi by'ukuri pacto, mukitondera vosotros isezerano seréis especial ryiwe tesoro muzomubera sobre inyegu todos los yiharije pueblos, yitoranije porque mu mía es mahanga toda la yose tierra, uti kuko y isi yose vosotros ari me seréis iyiwe un reino de kandi muzomubera sacerdotes y ubwami gente santa. ubwoko Estas bw'abaherezi son las ihanga palabras que ryera dirás ayo a los n'amajambo hijos de Israel. ayo majambo aba ariyo ubwira abisirayeli. Y pasamos al verso tuje ku 9 murongo w'icenda nawo de ese mismo capítulo mw'iki gice 19. nyene ca Entonces 19 Jehová haravuga dijo ngo a uhoraho abarira He mose aquí yo vengo a ti ati raba con ndaza presa, iyo para uri que el ndi mu pueblo gice oiga, c'igipfungu mientras c'inzitane yo kugira ngo hablo abantu contigo, bumve aho y ndiko ndavugana también nawe para que te baheze crean para bakwemere ibihe byose. siempre. Y Moisés refirió las Mose palabras del pueblo abarira a Jehová. uhoraho amajambo y'abantu. Y él ahí we tiene un ngaho papelito pegado hariho agapapuro en esa yahometse parte ngaho muri ico gice donde él escribió aho yaciye el yandika antiguo ngo esposo, umukwe wa kera, aho yanditse ngo umwitwikiro no kuvuga esa es la hejuru denominación. ni amadini. El nuevo esposo, umukwe el velo, musha escribe el velo, umwitwikiro es canke umubiri niko yanditse ni Kristo. el esposo es el velo. umukwe ni umwitwikiro canke igitambara canke umubiri. Y en uno de los salmos muri imwe mu mazaburi habla de eso justo en el havuga capítulo 19, kuri ivyo, ni mu gice ca 19 de los salmos, mw'izaburi en el verso ku murongo 4 wa 4 del capítulo 19 mu gice dice, ca 19 haravuga ngo "Por toda la tierra salió umugozi su voz, ubigera y ushika hasta mw'isi el extremo yose del mundo we su n'amajambo palabra. yavyo ku En mpera ellos y'isi puso tabernáculo muri vyo para el sol, yashingiye izuba y ihema este, como el rimeze esposo que sale nk'umukwe de su asohoka tálamo, ava mu nzu se yiwe alegra cual gigante rinezerwa para correr nk'umunyenkomezi el camino." ryiruka mu nzira yaryo. murabe umukwe ngaho ashushanywa n'izuba, donde el trigo aho ingano está siendo ziriko madurado zirakomerera en esta dispensación del rey, muri kino kiringo c'ubwami, lo cual es el esposo. ari Que ahí umukwe. él lo escribe, ngaho yaciye yandika ngo ni ukuvuga ngo umwitwikiro canke igitambara, el nuevo esposo, umukwe mushasha ni Kristo, ni ukuvuga ngo umubiri canke igitambara citwa umwitwikiro. sigue diciendo aquí, abantu bari kuvuga hano ku rupapuro rwa 44 kugira ngo tuje ku rupapuro rwa 45 haravuga ngo mw'ubutumwa guhishura Imana urashobora gufata ingano ukayitera mu ndimiro zitandukanye ntizigera ikura, ariko biba bikenewe yuko iyo ndimiro iba ifumbiye kugira ngo ingano zikure, kandi ingano itaryohewe n'uwo mwavu ntizigera ikura. nuko rero ntaco bitwaye aho ijambo ryogwa hariho hose ritaguye ahantu heza mu mutima mwiza. tubona ngo bitatu Yesu yarabivuze, bamwe zimwe zaguye mu nzira ku mabuye, inyoni zo mu kirere zirazinoba. hanyuma yaravuze ngo izindi nazo zaguye mu mahwa n'ibitovu, arizo zikimera zaciye zigira imibabaro. imigenzo y'amadini, ibisagara byo ku isi byaciye bizinyoha. hanyuma yaravuze ati zimwe nazo zaguye mu ivu ryiza zama ijana kuri umwe. aravuga ngo ubwo ni ubwami bw'Imana, kandi hariya twasomye ngo ubwami bw'Imana ni ishengero, yandika ngo ijana kuri umwe ni ubwami bw'Imana. kandi mwe muribuka yuko twasomye ikintu kimwe mwenda William yanditse icyo ari cyo izo ijana kuri umwe n'abatoranijwe inkumi z'ubwenge 30 kuri umwe, naho nyine aca yandika abari bo ndetse na 60 kuri umwe na 30 kuri umwe. ndibaza yuko 30 byari 144, 60 nazo inkumi z'ibijuju. hanyuma ako gapapuro sinakazanye, abandanya kuvuga nico kimwe. murabe bamwe namba ntibazigera bizera, bamwe
creerán por un ratito, bazokwizera akanya como gato los discípulos. nk'abigishwa. Ellos bobo le siguieron, muchos de ellos, baramukurikiye, abenshi muri bo, los 70 le siguieron bamwe por 70 bamukurikiye imyaka, barondera cerca de año y medio nk'umwaka o 2 n'igice años, canke imyaka 2, tan solo buscando encontrar barondera algo gusa en él. kugira ngo baronke ikintu muri we. Miren, Murabe, busquen en Génesis murabe mw'itanguriro capítulo 3, igice ca 3, porque él escribe en un kuko yanditse estudio allí, mu nyigisho ngaho refiriéndose a esa escritura, ashaka kuvuga kuri iki canditswe. dice Génesis 3, verso Haravuga mw'itanguriro 3:8, haravuga ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. ahí él escribe tarde, Aho yandika ngo ku mugoroba, al aire del día él escribe tarde, o sea, mu kayaga ko ku mugoroba yandika ngo ku mugoroba, ni ukuvuga ko hari ku mugoroba. se escondieron de la presencia de Jehová de Jehová Dios. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Y Dios le dijo, Aramubaza ati ¿quién te enseñó ninde que yakubariye ko wambaye has ubusa? comido del árbol Mbega que yo wariye mandé? kuri ca giti nakubujije kuryako? Y el hombre respondió, Uwo la muntu mujer aramwishura que me ati diste por umugore compañera, wampaye ngo tubane niwe yampaye y yo ku bya comí. ca giti ndarya. Y miren, él escribe allí, Murabe we ngaho yanditse uno de los estudios, muri zimwe mu nyigisho, escribe la persona yanditse ngo que deja a Dios. umuntu aretse Imana, kuko Y mwibuke en ese ngaha momento Adán, entonces, ako kanya Adamu nuko rero yariko a Dios. arareka Imana. Y miren lo que él dice, la persona Mwumve que uko deja a Dios yavuze, umuntu siempre avuye ku se Mana encontrará buri gihe oyendo la azisanga voz ariko de una yumvira mujer. ijwi ry'umugore. Así pasó también con, Ukuri nako byabaye kuri Ahabu. se alejó, vean, Yaravuye, murabe, aho we no hizo lo que, ntabwo yakoze ivyo, vamos a decir, reka tuvuge, no hizo nada nta na kimwe yagize Naboti, ivyo twari twarabisomye, y no quiso ni comer, kandi nada, ntiyashatse kurya canke ikintu na kimwe. Ariko mwiyumvire que ahí entró a la escena aho Jezabel. Yezebeli yaciye abyinjiramwo akora bya bindi byose Y yakora. después le dijo, Hanyuma "Bueno, vete aca aramubwira ati ni y byiza toma Ahabu, ya, ingo ugende, está todo planchado ati para que byose byakozwe tomes kugira ngo ushikire uruzabibu rwa Naboti." y él fue y lo hizo, ve, Aca aragenda arabikora. Murabona, la voz yumviye ijwi de su mujer. ry'umugore wiwe. Así también es Ukuri nako la iglesia ukuri nako representada en biri ku ishengero rishushanywa Roma. na Roma. Vea como también Murabe ingene se kandi alejan naryo rirava ku Mana y escuchan rikumvira a la iglesia ishengero representada a la mujer, en la ariko iglesia rishushanywa n'umugore, católica, ishengero katolika romana, ry'i Roma. y toda esa enseñanza que Kandi tiene, zino nyigisho zose que es en hamwe contra n'izi nyigisho de la zose enseñanza bafise divina. arizo zinyuranye n'inyigisho z'Imana. Vean en Ukuri nako rero bimeze, todas murabe, las esferas, niko bimeze mu bintu byose bishushanywa n'abagore. y también Ndetse hay kandi hombres hariho abagabo que también se nabo alejan de nyene Dios, bava ku Mana o se alejan canke del bakitandukanya programa que Dios está llevando n'umugambi a cabo, Imana y iba de iriko la irakora. mayoría de las ocasiones Kandi inshuro nyinshi muri izo siempre se inclinan a buri escuchar gihe a su mujer. basanga bariko bumvira abagore babo. Hari ahantu yavuze mwenda Abraham ko nubwo físicamente
nubwo mu buryo bugaragara batisanga bariko barabikora canke ubwo buryo baba bafashwe, ariko avuga ko baba bafashwe n'impwemu ya kigore kuko baba baretse kugira ngo baganzwe n'abagore. Kandi ibyo twarabibonye ingene yabivuze yuko umugabo yitandukanije n'Imana birangira yumva ijwi ry'umugore. Bandanya kuvuga bamwe bazizera akanya gato, reka tubisubiremwo nk'abigishwa bo baramukurikiye, abenshi muri bo bamwe 70 bamukurikiye imyaka barondera nk'umwaka n'igice canke imyaka 2, barondera gusa kugira ngo bakure ikintu muri we, ikintu barondera kumenya impamvu ububasha bumubashisha gukora ivyo bintu canke amayeri yakoresha, ingene byashoboka ko amenya amabanga y'umutima w'abantu n'ibyo biyumvira. Ariko mu nyama barabonye ikintu, yavuze yuko yamanutse avuye mu ijuru, yuko yari rya jambo nyene, nuko bamaze kukibona ico cari gikomeye kuri bo. Baravuze bati nta muntu n'umwe ashobora gutahura ivyo, baciye bamuvako. Urwo rubuto rwaguye mu mahwa, yandika ngo abigira bizera, acandika ngo imyaka 2. Ibyo bigarukana vya bindi nyene mu mashengero yose. Mwebwe murafise abigira bizera, abatizera n'abizera. Nuko vyamye mu mashengero yose. Mwebwe mwamubibona buri gihe, bamwe bagaragara umengo nabizera, uwo ni wo mugwi mubi cane. Hanyuma hariho n'abatizera, abo bo ntaco bazobatwara, bo buri gihe bazozunguza umutwe hanyuma bigire. Ariko abizera, abigira bizera, bavuga ngo nabizera, uwo ni wo mugwi wewe utegerezwa gucungana nawo, abo bigira bizera. Mwayibonye iyo migwi 3 ngaho, hariho abatizera, nk'uko yavuze ati kurya umubiri w'umwana w'umuntu. Ivyo nivyo bari bakeneye, yandika ngo umwana w'umuntu. Abandi barabatizera, barabigira bizera, bobo baragumyeho nka kwa kundi kwa Yuda, bagumyeho kugeza ku iherezo, no kuvuga ngo abo bazobandanya kugeza ku iherezo. Abo nibo rero bashavuje, buri gihe bamwe bariko bararondera ibintu kugira ngo banegure. Abo murabimo bimatanijwe, we ari ahantu avuga yuko ikiremwa muntu, yavuze ngo ikiremwa muntu caremewe kunegura ibintu nk'ivyo, nivyo avuga. Sinariko ndabibona kuko yavyanditse. Ku majana 324 naho uhereye ku majana 323 hepfo haravuga ngo kuko ni ikibazo, kandabe yuko ari ngaha nyene. Kimwe mu bibazo bamubajije, gaturabe ku majana 323 hepfo aravuga ngo ariko mu nzandiko amajana n'amajana narose ku bijanye n'ibi, nashaka kubaha akarorero. Umukozi w'Imana yanyandikiye, aranyandikira ati mwenda Tabaranamu, iyerekwa ryawe womengo rishingiye ku vyanditswe, kandi byose byari sawa uretse igihe wavuga kwa ya farasi mw'ijuru. Mbega ni gute ifarasi ishobora kuba mw'ijuru? Mwabonye ivyiyumviro vy'umuntu bishingiye ku myizerere. Yavuze ngo ijuru ryaremewe abantu, ntiryaremewe amafarasi. Ivyiza yaje mu biro kugira ngo abibwire Biri kugira ngo avyandike. Aramubwira no kuvuga ngo kugira ngo yishure uwo gwete. Aramubwira ati mwe data mukundwa, ati ndatangaye cyane kubona aho ubwenge bwawe bugarukira. Umurabe ingene yamwandikiye ngaho, ati ndatangaye cyane kubona aho ubwenge bwawe bugarukira hamwe n'ubwenge bwawe ufise ku bijanye n'ivyanditswe.
murabe ikintu kimwe estando aquí, ustedes tukiri pueden ngaha ver nyene que mwe murashobora el ser kubona humano ko ikiremwa ahora es muntu el tiempo de que tienen que tener una ubu mente abierta. nico gihe aho bategereza kugira Uno tiene que ivyiyumviro ser, ¿cómo se ivyiyumviro dice? vyagutse ivyiyumviro vyuguruye nk'uko Hay una palabra que hariho usa mucho, ijambo bakoresha cane uno tiene que ser, eh, hay una palabra hariho ijambo como que uno no se puede limitar a nk'uko umuntu adakwiye kwizibira atereza kugira ubwenge bwuguruye ku bintu biba biriko biraba ibintu byose Mas, sin embargo, ariko yamara para las cosas de Dios mu bintu by'Imana no pueden ver umuntu ntashobora kubona agera ku nzitizi runaka ku bwenge runaka nk'uko byanditse ngaho ntashobore kugira nk'ubwenge afise bwo mu bintu byo ngaha ku isi nk'uko umuntu ateruza kuba ariho ijambo ndiko ngerageza kugibuka ni byiza mu bintu by'Imana ntashobora kubona ibintu ngo abirabe mu mfuruka zitandukanye nuko ngo agire ubwo bwenge kuri ubwo rwego rwo hejuru kugira ngo ashobore kumva no gutahura yuko ibyanditswe aho ko bifise ugushitswa kwinshi ko bifise uguhishurirwa kwinshi nuko agaheza ntiyizibire ngo avuge ngo ivyo bitereza kumera nk'uko murabona ntabwo afise nk'uko bagira ubwenge bwuguruye mu bintu byo ngaha ku isi ndatangaye cyane no kubona aho ubwenge bwawe bugarukira ndetse n'ubwenge ubumenyi ufise mu byanditswe sinavuze yuko yari iri mu ijuru navuze yuko hari ahantu hameze nko muri paradizo kuko Kristo aracari hejuru ariko kugira ngo ndamunezereze nishure n'ugwete gwiwe nzingurura muri Bibiliya mu byejo 19 aho rero muzobona yuko igihe Yesu azavuye mu ijuru ko azagendera ku farasi yera n'abera bose bamukurikira nabo nyene baza bagendera ku mafarasi yera kandi aho hantu nyene hariho kimwe casa n'inkukuma n'ikindi casa n'ikimasa n'ibindi mbega ayo mafarasi yamanutse aje gutora Eliya yavuye hehe ibyo nabyifashishije kugira ngo nerekane yuko ubwenge bwa kimuntu buri gihe bwama burondera ibintu byo kugira ngo banegure gusa buri gihe bama bariko bararondera ibyo kunegura gusa kandi abo nabigira bizera aho yandika ngo ubwenge bw'abantu bwama bugenda burondera ibintu byo kunegura gusa abandanya kuvuga ibyo nibyo bari bakeneye abandi barabigira bizera bobo baragumyeho nka kwa kundi kwa Yuda baragumyeho kugeza ku iherezo ariko abizera b'ukuri bobo ntabwo bashobora kubisigura ariko barabyizeye uko biri kose nuko barabandanya bararenga umwitwikiro aho rero caca utuburungu dutatu murabe ngaho mu kuvayo umwitwikira ingene ngaho we acavuga ikicanditswe kuko ikicanditswe cyose cyo mwa kino gice kirakomeye cyane murabe bo ntibashobora kubisigura ariko barabyizeye ko biri kose nuko barabandanya barenga igitwikirizo rero mwibuke ko batazoshobora kuvuga bati nuko wavuze ibintu runaka ibyo biri ngaha wavuze yuko bizoshitswe kunuku nico gituma tutizeye kuko ibyo bizoba ariko kubera iki hariho umugwi wizera aho zino inyigisho zaguye mu ndimiro ifumbiye baravuze bati je nta na kimwe ntahura ariko ndabyizera barakumbira iyo ntambo gikomeye kandi ikomeye cyane yo kwitegura ko abatoranijwe kubera iki bamwe bizera zino nyigisho ntihazoba ukwiregura hanyuma kugira ngo uze kuvuga uti nuko ngaha wavuze nuko ngaha wavuze nuku ariko aba bandi bo byagenze gute ino ndimiro nziza yo byagenze gute iyo rino jambo ryaguyemwo nuko riramera aha igihe uno mwavu washigwamwo ryarameze rigira ubuzima rirera nuko rero ntihazoba ukwiregura
escogidos de kuko Dios, ku batoranijwe n'imana que están comprendiendo, están entendiendo bobo bariko baratahura bumva batahura iyo ntambuko iyo yavuze yuko ingano zizokwereramwo zizokomereramwo la tradición de los incrédulos imigenzo y'abatizera sacado fuera, isohowe usted ve a hanze Dios wewe uca ubona imana cuando el velo de la tradición igihe ha sido removido, igitwikiro c'imigenzo usted gikuweho puede ver urashobora que kubona aún hoy yuko Dios n'uyu es Dios munsi en imana su ari palabra. imana mu Él ijambo todavía ryayo cumple su iyo palabra. n'ubu iracashitse Él es ijambo Dios, ryayo autor n'imana de su palabra, umwanditsi w'ijambo que ryayo está escondido ari ryo tras rinyegejwe piel y inyuma oculto para el resto. y'urusato rinyegejwe abandi Sí, eso es correcto. ego ivyo Para ni aquellos ivy'ukuri que no pueden kuri ir abo detrás badashobora del velo. kuja hirya y'igitwikirizo Él todavía está we n'ubu tras velos aracari de inyuma carne. y'ibitwikirizo by'umubiri murabe nuko rero turaheza tukaba igice ciwe ubona ko wewe ari igitambara kimuguhisha wewe uri igice ciwe mu gihe kristo ari muri wewe nk'uko kristo yari imana kuko imana yari muri we yamugize imana kandi kristo abaye ari muri wewe ivyizigiro vy'ubwiza we nawe uca igice ca kristo unyizera ibikorwa nkora nawe nyene azobikora murabona wewe uca igice ca kristo mu gihe kristo anyegejwe muri wewe hanyuma agahishwa abatizera ariko wewe ubuzi yuko ari muri wewe wewe uraheza ugahimbagwa uriko uramukorera mu ngoro ukorera kristo ari nyuma y'igitambara umubiri nuko rero turaheza tugaheza tukaja inyuma ku bwa kino gitambara igitambara kandi umubiri w'umuntu kirahisha imana ijambo imbere y'amaso y'abatizera nk'uko byanditswe murabe biranditswe ati mwebwe muri nzete zisomeka niko bibiri yivuga none ugwete ni iki ni ijambo ryanditse kandi wewe nawe tubona ngo dutatu mu yandi majambo wewe wosomwa ko nk'uko we wavuga uti mwebwe muri nzete zanditswe canke mwebwe muri ijambo ryanditswe rigaragajwe nta kintu na kimwe gishobora kongerwa ko we ntushobora kuvuga ati ndi icete canditswe hanyuma ukabaho ibindi bintu uretse ibyanditswe ngaho ukabaho kundi uko bitanditswe ngaho ibyanditswe ngaho kuko nta kindi kintu gishobora kongerwa ko canke ngo gikugweko murabe hepfo yaho gato kuko ku Imana tuzosoma ikintu tuzogira no butumwa ibanga ry'ivyeshuro igice ca gatanu reka dusoma akantu gato hano ubona ko turi kwa runo rupapuro hepfo kwerezo ry'urupapuro rwa 46 abo kwisi bose baza kuri jewe bambwira bati mwe databarana ino mituragaro ndwi yaturagaye yavuze ngo ntuyandike yinyegeze baravuze bati mbega nino mituragaro ndwi izohishurwa mu minsi ya nyuma murabi imituragaro ndwi izovuga rero ivyo ntivyumvikana neza ariko mwirinde ku byo muri ko muravuga iyo muri ko muravuga ivyo yavuze ngo ntuvyandike murabona iyo mituragaro ndwi yaturagaye amajwi yayo murabe yaravuze ngo ivyo ntuvyandike murabe ariko bizonyegezwa bizoshirwa mu gitabo kugeza ku munsi wa nyuma yabandanya kuvuga ubutumwa kristo yungura ubwenge abigishwa biwe mu yandi majambo indimiro nziza nabatonejwe n'imana abahungu n'abakobwa b'imana abigishwa b'umwami yesu kristo kubw'ivyo rero bobo nibo kristo yungura ubwenge kugira ngo batahure ivyanditswe murabe nico gituma aho bashushanywa n'indimiro nziza aribo muri kino gihe ca nyuma bazoba bariko barakira ino ntambuko ikomeye cane ariyo kwitegura kandi bazoba bariko baratahura bumva batahura ibintu byose Imana iriko irakora ikorera mu bantu ku bwa kuno kwitegura
ari byo bizotuma muri twebwe haba ukwizera ko kunyakugwa, ukwizera ko kuragwa mu mwuzuro, ko guhindurwa, kandi dutahure uwo ari we umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, dutahure ibanga ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa c'ubucunguzi ku musaba i Karuvariyo, dutahure uwo ari we umwana w'umuntu mu kuza kwiwe kwa mbere, kandi uwo ni nawe nyene mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ubutumwa ivyimborwa vyo mu ndimiro nziza bwavuze tariki 30 z'ukwezi mu 1991 muri Leta Zunze Ubumwe, yaravuze ngo kandi uno mugisha uri kurasukwa mu banyamerika Latine na Karayibe, turashobora kubona yuko washitse muri Amerika ya ruguru, mu banyamerika Latine baba muri Amerika ya ruguru. Mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 12A aratubwira agace k'ijana na 15. Mwe murizera yuko Yesu Kristo ko yari arejo n'uyu munsi ariko kandi ariko azokwama, ndi ngaha kugira ngo amenyekanishe igikorwa ciwe hamwe n'uburyo akora. Mu myaka 15 canke 16 aho narindi mu gikorwa, bino bintu vyamye bimbuza amahoro, ariko ubu haje isaha aho hari ikintu kiri kucitegurira kuba. Ubutumwa buzoja mu kindi gihugu no mu bandi bantu, ariko mu gihe tukiri mu kugaragara kwiwe kwera, ndizera yuko ishengero ryo muri Amerika riri hafi guhamagagwa. Ryoryo ryararangiye, ryoryo ryarogejwe, ririteguye ishengero ry'ukuri. Yandika ngo inzamba bingana, ubutumwa buzoja mu kindi gihugu mu bandi bantu. Yandika ngo Amerika Latine na Karayibe, ndetse kandi ngaho acacapa piramide n'ibihe by'ishengero. Yandika ngo ubutumwa buzoja mu kindi gihugu no mu bandi bantu, n'akarongo mwampi kerekeza mu ibere komeza ifuruka. Bandanya kuvuga ico gituma ubutumwa bwashitse muri Amerika ya ruguru, ariko ubutumwa umugambi w'Imana bwaraguye mu banyamerika Latine na Karayibe, ariko ubutumwa bwaraguye mu mugambi w'Imana muri Amerika Latine na Karayibe. Ariko kubera ko umunyamerika Latine na Karayibe ni Amerika Latine na Karayibe, ntaco bitwaye aho yoba ari hose, kuko amaraso yiwe ajana amaraso y'abanyamerika Latine, ndetse kandi ajana umugisha w'Imana muri iki gihe ca nyuma. Nico gituma wewe ijambo ry'iki gihe ryagushitseko kugira ngo wame ivyamwa, ingaruka zasezeranijwe n'Imana zo mu gihe ca nyuma. Kandi uko niko biri, si muri Amerika Latine na Karayibe gusa, ariko ni ku banyamerika Latine bose bari mu bibanza bitandukanye, ibihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Naho nyene nyuma yo gushikwako n'ubutumwa twazaniwe na marayika w'umwami Yesu Kristo William Santiago, vyongeye no muri iki gihe ca nyuma bwarashitseyo. Ino ntambuko nziza cyane yo kwitegura yashitseyo, ino ntambuko yo kuraga mu mwuzuro, kuko ku batonejwe bose ni kuno guhe kwa gatatu, kuko ntabwo tuzopfa ngaha abatorejwe bose bataritegura. Nuko zino nyigisho ngo zibe zashitse kuri uno watoranijwe wa nyuma ari ahantu hose ku isi, ashikirwe n'ino ntambuko. Zino nyigisho ziriko zitangirwa mw'ihema nini Carpa Cathedrale, Puerto Rico. Reka duhaguruke, nuko bityo twakire muri iki cigwa ibanga ry'indimiro nziza ihezagirwa, ihabwa umugisha. Ni twebwe abatorejwe n'Imana muri iki gihe ca nyuma,
twebwe turiko turitegura twitegurira ukuragwa mu mwuzuro kwacu. Reka duhite twakira mu buryo bwihuse hamwe natwe mwene data w'igiciro inshuti Dr. William Soto Santiago.